Ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Ni My Family niyo nkuru TV, niwe agarutse kugira ngo mwongere muganire muri kano kanya. Nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza, kandi mu vy'ukuri ndashima Imana kubera ndacahumeka. Nico gituma nongeye kugaruka hano kubera Imana yavyemeye, ni kuri Imana ikomeje kundinda kandi Imana ikomeje kungwanirira, Imana ikamba hafi. Rero namwe ndabipfurije ibihe vyiza no kugubwa neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Navuze ngo nzohora nca hano rimwe na rimwe nganira namwe ku tuntu n'utundi, nganira ku ngo n'imiryango, ndetse ducishamwo n'ibigenda biba muri iyi si tubayemwo, ndetse tunaganira no ku majambo y'Imana kugira ngo na cane cane tumenye ngo mbega tugomba kwitwara gute muri vya bihe turi muri ya miryango harimwo ibitatworoheye. Tugomba kwitwara gute? Turagomba no kwisunga ijambo ry'Imana, kuko muri ya miryango tuvuga, mu gihe tutabashije kwisunga Imana no kuri ya miryango ntabwo bibasha gushoboka. Rero turagomba kwisunga ijambo ry'Imana kugira ngo muri ya miryango tubayemwo bikomeze kugira gute, kugenda neza. Mbahaye ikaze rero, ngiye gushiraho igice ca mbere c'ikiganiro ngomba kuganira namwe muri kano kanya. Ni ikiganiro gifise intego canke umutwe w'ijambo uvuga ngo siko bizohora. Si ijambo ry'Imana ariko ni ikiyago, ariko gifise umutwe w'ijambo kivuga ngo siko bizohora. Wari ubizi ko ariko bizohora? Canke wibaza ko bizohora bimeze uko nguko ubibona? Wewe wibaza ko ariko bizohora? Nje kukubwira rero uyu munsi wa none, ndakubwire ngo siko bizogera gute, bizohora. Dusoma amajambo y'Imana aboneka muri kino gitabo ca Esiteri, ni igice c'8, gusoma ku murongo wa 15 zageza kuri uriya murongo wa 17. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo icubahiro ca Morodekayi. 15 haravuga ngo maze Morodekayi arasohoka ava imbere y'umwami yambaye imyambaro y'ubwami y'amasufe niyera, n'igitsibo kininiya c'izahabu, n'imvune yera nziza y'inyambara abami. Nuko abo ku mugwa Ishushani basemerera banezerewe. 16 Abayuda nabo gica kireyuka, baranezerwa, barahimbagwa, bagira icubahiro. 17 ari mu murongo wa nyuma aravuga ngo maze mu gihugu cose no mu gisagara cose aho icagezwe c'umwami n'ivyo yashinze vyashika, Abayuda baranezerwa, bagahimbagwa, bagatumirana, bakagira umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo muri ico gihugu batora idini y'Abayuda, kuko Abayuda bari bateye ubwoba. Imana nidufashe cane. N'ayo majambo y'Imana ngomba ko tuganirako, canke kino kiganiro gihagaze kuri aya majambo y'Imana, ariko nk'uko nabivuze biri mu ijambo rimwe rivuga ngo siko bizohora, ibintu bibasha guhinduka. Muti bimeze gute rero? Reka mbanze ndakwisabire muri kano kanya, wewe unkurikirana canke uzankurikirana, ndagusaba ikintu kimwe. Ica mbere ni ukuraba ko wakanze sabone, nimba telefone yawe iri mu gifaransa, ariko nimba telefone yawe iri mu congereza, urabe ko wakanze subscribe, hanyuma uce ubwira ko fyonda na like, hama na kariya kantu umengo nakazogera kazohora kakumenyesha ko hari video yagiyeko canke hari ikiganiro twashizeko. Tubahaye ikaze rero, twizere ko muri abantu beza kandi mushaka ko ibiganiro ducishako kumbure bizashikira n'abandi bantu benshi, mu kubigirira share, kubishayaringa ku bandi kugira ngo babashe gukurikirana ibi biganiro. Yesu akomeze kubahezagira. Tubahaye ikaze rero. Inkuru yanje rero imeze gute? Ni inkuru yabaye ku umwami w'igihugu runaka. Nabivuze ngo ni igice ca mbere, sindayirangiza, ndayigeza hagati kubera umwanya. Ni inkuru yabaye ku mwami. Uyu mwami yari umwami yama afise abantu bamugwanya, yama afise ubundi bwami
bumutera canke bukamugwanya. Murabizi abasoma Bibiliya inkuru zabaye k'uyu mwami yitwa Yehoshafati, ni muri kiriya gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, kiriya gice ca 20. Murabizi vyabaye ku mwami Yehoshafati ingene yama afise abantu bamugwanya, ariko icanejeje kuri uyu mwami nuko atigeze aha agaciro ingabo ze canke aha agaciro ibikoresho canke ibigwanisho yari afise, yahaye agaciro Imana. Muri uko guha agaciro Imana yakoze iki? Ngo amaze kumva ko atewe, ikintu yakoze ngo yaragize ubwoba, ariko mu kugira ubwoba yibuka ko hari Imana ifise amen. Yongeze ahantu ndanezerwa kubera ko intambara tugenda tunyuramo mu gihe twamenye ko atari twege turwana biroroha, mugabo igihe we wumva ko umunyembaraga uri umunyenkomezi, wumva ko bishoboye kurwana, ico gihe cose ntibikorohera. Yehoshafati ngo agira ubwoba, ariko amaze kugira ubwoba ngo acagira umwete wogira gute wo kurondera uhoraho. Mu yandi majambo arasenga, abwira Imana kugira ngo ibabashe kubaganirira. Ikiganiro canje rero uyu munsi canke ico kiyago canke ikiganiro ngomba ko ndabasangiza iyi nkuru ihagaze kuri uyu mwami yari afise abamugwanya, ariko muri uko kumugwanya bakama baza kumutera, ariko akaba akavuga ati ibi bintu nzabikizwa n'iki? Igihe kimwe intambara zaracureshe gato, zimaze gucureha gato ahamagara abanyabwenge. Amaze guhamagara abanyabwenge arababwira ngo je ndashaka, amen, ndashaka buri wese mwa banyabwenge mwe. Ahamagara abanyabwenge bose arabatumako, arababwira ngo icyo nshaka ni iki? Ngomba mundondere ikintu kizohora gituma nezerwa iyo nababaye, n'ikintu kizohora gituma ngira gute, mbabara iyo nanezerewe. Abanyabwenge bose birabananira, birabayobera, ariko nubwo vyabayobeye umwami afata ingingo yo kugira gute, yo kubica. Muri uko kubica harimo umwe yari mwikonje, aje rero bamwiganira amakuru, bamubwira ivyabaye, aravuga ati ivyo biroroshe n'akantu gatoyi. Aca asaba ikaramu n'urupapuro, asaba ikaramu n'urupapuro kugira ngo agire ivyo agira, bimwe umwami yasaba we wabigerageza rero ko vyoshoboka. Muti vyagenze gute? Vyahereye hehe? Vyahavuye bigenda gute? Mbega umwami ico kintu yasavye carashobotse canke nticashobotse? Nimba wafyonze bimwe nakubwira mbere, ufyonda suive canke s'abonner canke subscribe, n'akazogera kugira ngo video risho izohora igushikira. Ndaje ndaguha igice ca kabiri c'iyo nkuru ingene yabandanije kugira ubashe gusobanukirwa, ariko reka ndenze ko iri jambo rikubwira ngo siko bizoba.